igenekerezo rya 24 Munyonyo 2024. Ejo mu gitondo hatekanya ko hazogwa imvura mu gihugu cose mu ntara za Mwaro, Gitega, Karusi, Muyinga, Ngozi na Kirundo hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro na Kayanza aho ibipimo byo kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose hamwe hakazocamwo ibihe vy'izuba, nayo mu ntara ya Ruyigi na Muyinga hakazoba ari imvura irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Ngozi aho byo kuri degrees Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 zibura iminota 20 rirenge isa 12 zibura iminota 2 zo ku mugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri w'Imana mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tsoginka yabashikirije.